ndagukengurukiye wowe ufashe kano kanya kugira ngo ukurikire kino kiganiro rya Cher NIYONIZIGIYE. Nkaba nezerejwe no kubana nawe, tugiye kuvugana ku majambo yerekeye ubuzima bwacu nk'abakristo. Murazi ko izi nyigisho zitwa ITARA, ni mu ntumbero yo kwerekana ingene dukwiye kuba umuco n'umunyu nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Turabigishwa ba Kristo, hariho ibintu Imana itwiteze ko, hariho ibintu umwami wacu adusaba. Aka gace k'izi nyigisho rero na gace kavuga kuco turi imbere y'umwami wacu Yesu Kristo, kavuga ko turi inyegu za Kristo, turi inyegu za Kristo. Iki ni ikiganiro c'intangamarara, hazokurikira ibindi, ndagutera intege ngo navyo uzobikurikirane kuko harimo ibintu vyinshi tubona mu ijambo ry'Imana vyerekana ingene umuntu abayeho nk'inyegu ya Kristo akwiye kumera. Mbega inyegu ni iki? Inyegu muri rusangi ni ikintu ciganziwe n'umuntu kanaka ijana kwijana kandi burundu ibihe vyose. Iyo bavuze ngo kirya kintu ni inyegu ya naka, no kuvuga ko ari iciwe ntawe bagisangiye, kandi kiretse we nyene ari wafashe ingingo yo kugitanga canke yo kukigurisha, kiguma ari iciwe ibihe vyose. Turaza kwisunga amajambo ari mu butumwa bwanditswe na Yohana igice ca 20 umurongo wa 24 n'umurongo wa 25. Ayo majambo avuga ngo ariko Toma ari we hasa, umwe wo muri bamwe 12 ntiyari kumwe nabo aho Yesu yaza. Abandi bigisho baramubwira bati twabonye umwami. Nawe arabishura ati nintabona inkovu z'imambo mu biganza vyiwe, ngo nkuze urutoke rwanje mu nkovu z'imambo, ngo nshire urushi mu rubavu rwiwe, sinemera. Ubu ni Toma igihe Yesu yiyereka abandi siho yarari, hanyuma agarutse, ndiko ndavuga mu nyuma yo kuzuka, agarutse barabimubwira, aravuga aya majambo rero ati ntamwiboneye, ntakojeje ukuboko, nkabona inkovu ziwe nkazikoza mu rutoke, sindavyemera. Tubandanye 26 gushika kuri 30. Maze iminsi 8 ishize, abigishwa bari mu nzu ukundi gusha na Toma bari kumwe. Yesu araza, inzugi zari zugaye, abahagarara hagati, ati amahoro abe muri mwebwe. Maze abwira Toma ati zana hano urutoke rwawe, urabe ibiganza vyanje, zana n'urushi urushire mu rubavu rwanje, ntaco uba utizera ariko ube uwizeye. Toma aramwishura ati mwami wanje kandi Mana yanje. Yesu aramubwira ati wijejwe nuko umbonye, hahigwa abatarinze kubona yamara bakizera. Dushake tugarukirize hano. Yesu yahavuye aza mu nyuma nk'uko ijambo ry'Imana rivyerekanye, hanyuma asanga Toma nihari, acaramusaba gukora vya bindi nyene Toma yavuga ko atabikoze atazokwemera ko Yesu yazutse. Arashira urutoke mu nkovu ziwe, arashiraho urushi, arabona ko vy'ukuri ni Yesu Kristo, niwe n'ibikomere yari afise, arabona ibisigarira vyavyo inkovu, acavuga no majambo. Ano majambo rero Toma yavuze niyo tuza guhagararako. Toma amaze kubona Yesu agakoza urutoke mu nkovu ziwe, yaciye avuga ngo mwami wanje kandi Mana yanje. Yakoresheje amajambo abiri, mwami Mana. Bwabaye ubwa mbere tubona umwigisho wa Yesu kuva mu ntango akibahamagara gushika muri uyu mwanya, umwigisho wa Yesu avuga mu majambo yumvikana ko Yesu ari Imana. Ahandi tubona Yesu yerekana ubumana bwiwe mu buryo butandukanye bivanye n'ivyo yakoze n'ivyo yigisha, ariko hano Toma yatahuye ko Yesu ari Imana vy'ukuri. Ariko ntiyavuga ko ari Imana gusa, ashirako na mwami wanje. Mbega uvuze ngo Yesu n'umwami, ubuvuze iki? Murabizi amajambo yose tuvuga arafise inkurikizi, arafise kimwe bita implication mu gifaransa, kandi amajambo ntafise inkurikizi zingana. Hariho amajambo aremereye kurusha yandi. Uvuze ngo mwami wanje, birafise uburemerezi bunini, biratandukanye no uvuze ngo urya ni perezida wanje canke ni perezida w'igihugu canje. Umwami arangwa no kuganza, arangwa n'inganji, kandi umwami ntahabwa iyo nganji
biciye mu matora s'abantu bayimuha. Umwami ahabwa inganje nuko yahiswemwo na se mu bana biwe. No kuvuga ko igituma umwami ashobora kuba umwami aba yarakivukanye kubera yavutse mu muryango w'abami, hanyuma agaheza agahitwamwo kumbure na se wiwe bivanye n'ingene bikorwa akaba umwami. Nta matora yigera aba yo gutora umwami. Umwami ava mu muryango uzwi ko ari wo uvamwo abami. Mugabo umuperezida ahabwa ubuperezida n'amatora. Abantu nibo bahitamwo bakamutora. Murumva yuko naho akomeye ubwo bukomezi bwiwe abuhabwa n'abantu. Ariko umwami, ubwami bwiwe ntabuhabwa n'abantu. Umwami ni wenyine ubwami. No kuvuga umwami aba afise ahantu atwara, aba afise akarere aganje. Aha ndiko ndavuga ibi nshaka ko twisunga cane intwaro za cami z'igihe ano majambo yakoreshwa, no kuvuga muri kahise ka kera. Yaba afise akarere atwara, kandi ako karere kabarakiwe, caba ari igihugu ciwe, caba ari cibare ciwe, yaba ari inyegu yiwe. Abantu baba muri ako karere baba ari abatwagwa biwe. Mu Kifaransa niho vyumvikana kurusha mu Kirundi, babita abasuje. Abasuje baratandukanye n'abasitoyen. Iyo uvuze ngo n'abasitoyen, uba uvuze yuko ico gihugu ari cabo, nibo bene igihugu. Hanyuma uwubatwara baraheza bakaba aribo bamuha ububasha. Honyine uvuze ngo nibo bene igihugu, bisigura yuko n'ububasha bwo kuganza buri mu minwe yabo. Uravye nk'ibwirizwa nshingiro ry'amarepublika yose ushizemo n'iyiwacu, uzosanga bavuga ngo la souveraineté appartient au peuple. Ukuganza kuri mu minwe y'abene gihugu. Mugabo mu ntwaro ya cami, ukuganza kuri mu minwe y'umwami. Nico gituma n'ubundi twitije Igifaransa, umwami hari igihe bamwita roi, ahandi bakamwita souverain. Kuko niwe afise ukuganza mu minwe yiwe. Ukuganza k'umwami ntaguhabwa nuko abantu bamutoye canke nuko abantu bamushimye. Abantu sibo bamuha ukuganza, aragusanganywe. Ariko mu ntwaro za republika abantu nibo baha perezida ukuganza, nibo bamutora, nibo bamuha ububasha bwo gutegeka no gutwara igihugu. Mwumve neza buno budasa. Umwami ni wenyene ubwami kandi ni wenyene kuganza. Nta bundi muntu ari ku ruhande afise ububasha bwose, il est souverain. Murazi ko ngarutse n'ubundi ku ntwaro za republika, kuko arizo turimo rimwe na rimwe ziratuma tudatahura neza ivyo dusoma. Ku ntwaro za republika ububasha bwa perezida burashingiwe akarimbi n'ibwirizwa nshingiro n'izindi nzego. Baravuga bati ivyo guca imanza perezida si ivyiwe, ivyo gushiraho amategeko si vya perezida, hariho inzego zibijejwe. Bagatandukanya burya butwara uburongozi butatu: l'exécutif, législatif na judiciaire. Ariko mu ntwaro ya cami suko bimeze, vyose biba biri mu minwe y'umuntu umwe. Umwami afise ububasha bwose. Nta bwirizwa nshingiro rihari ribugabanya, kiretse iyo twinjiye muri vya bindi bita ama monarchie constitutionnelle. Muri ico gihe muba muriko muregereza republika, muba mwavuye muri bwa bwami aho umwami afise ububasha bwose. Yesu yaserutse hano muri aba bigishwa biwe, bari basanzwe bamuzi, baramubonye, ariko hariho ibintu vyari biherutse kuba. Yahagariswe, aracibwa urubanza, arabambwa, arapfa, arahambwa, hanyuma arazuka. Iyi misi yaciyemwo hagati y'ukuntu bari bamuzi imbere n'uko kuntu yabiyeretse mu nyuma, niyo yahindukije ubwenge bwa Toma. Toma aravuga ngo mwami wanje kandi Imana yanje. Agerekeranya amajambo abiri, kuba umwami no kuba Imana. Ngarutse ku kibazo nabajije nti mbega hajya uvuze ngo umwami ubu uvuze iki? Iyo uvuze ngo mwami wanje, ubu uvuze ngo jewe ndi umusuje wawe. Mu vy'ukuri kuvuga ngo mwami wanje ni ijambo rikoreshwa iyo uriko uraca bugufi wereka uwo mwami kuri musi y'ukuganza kwiwe. Ni ijambo risigura ngo ndi uwawe, ndi umusuje wawe, ungira uko ushaka. Ndi ngaha ndi umuyoboke wawe,
sinokubaho ukagunda kugararize ndemera ukuganza kwawe, ndemeye kubaho munsi y'ukuganza kwawe. Ubuvuze ngo ndi inyegu yawe, ndi uwawe, sinovuga ngo ndi igikoresho, iryo jambo rirabishe kuvuga, ariko biraremereye. Ntubuvuze ngo ndi umunyagihugu canke ndi umwenegihugu, ivyo biratandukanye cane n'ibiriko biravugwa hano. Ubuvuze ngo uburenganzira bwanje bwose ndaburekuriye mu biganza vyawe, icumpa nico nakira kandi ndacakirana ugushima. Hariho ijambo riremereye riri muri aya majambo Toma yavuze, ijambo ryo kwirekurira munsi y'ukuganza kwa Yesu, mwami wanje kandi Imana yanje. Mwibuke Yesu ahandi ariko arabiyereka ukuntu Matayo yabivuze. Hari amajambo Yesu yavuze ngo jewe nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Ni muri Matayo 28 uhereye ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 20. Nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Nico hano Toma ariko arakora, ariko aremera, ariko aremanga, ariko aratura ko Yesu afise ububasha bwose, ko ukuganza kwiwe akwemera kandi akuyoboka. Ibi bintu biraremereye cyane. Ndazi ko nk'abakristo turamenyereye kuvuga ngo Yesu umwami, Yesu umwami, Yesu umwami. Ndashaka ko twumva ico tuba turiko turavuga, kuko niho hahagaze rya jambo ryo kuba inyegu za Kristo. Turi mu bwami bwiwe. Bibiliya irashinga intahe ko Yesu ari umwami, ahubwo ko ari umwami w'abami. Yavuga neza ko yahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Ahandi iravuga ko amaze kuzuka, Imana yamushize hejuru y'ukuganza kose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'ukuganza kose. Ikintu cose citwa autorité mw'ijuru no mw'isi kiri munsi y'ukuganza kwa Kristo. Mu vy'ukuri nuko ari umutware adatwaza amanyama, adatwaza igitsure, adatwaza igikenye. Ubundi umuntu wese n'ikintu cose kiri kuri iyi si, mbere washaka n'ibitaboneka bitari ngaha tubona, vyategerezwa kumva ukuganza kwiwe, sentir son autorité. Ariko ko yari umunyamahoro, kandi hariho bimwe bimwe bitarashigwa habona mu vy'ukuganza kwiwe, kubera hariho ibihe tukirimwo aho Imana icuguriye umuryango kugira ngo ubutumwa bwayo buvugwe, ubutumwa bw'agakiza buvugwe, maze abemeye kuba munsi y'ukuganza kwiwe babikore. Iki gihe kizohera. Hariho igihe ukuganza kwa Kristo kuzogaragarira amaso yose. Ubu turiko turavuga ibi, ariko hariho abatanamwemera, hariho abatanemera ko ari Imana, hariho abavuga ukuna kuriya kandi bakabaho, ukabona kumenga vy'ukuri ntaco bitwaye kubivuga. Mugabo mwibuke ijambo rivuga ngo kugira ngo amavi yose azopfukame n'indimi zose zature ko Yesu Kristo ari umwami. Hariho umunsi kwemanga ko Yesu ari umwami bitazovugwa n'abamwemera gusa. Abantu bose, ururimi rwose ruzovyatura no kumupfukamira, kumuha icubahiro, bitazokorwa n'abameze nka Toma gusa. Abemera atagahato karimwo, kubera babitahuye mu mitima yabo ko Yesu Kristo ari umwami, sibo bonyene bazomunamira ico gihe. Ibi bintu uko tuvyumva, uko biba binini muri twebwe, niko bidufasha kubaho turi inyegu ziwe. Mbega turatahura ico tuba tuvuze iyo tuvuze ngo mwami Yesu? Mbega turumva yuko tuba turiko turemanga ko turi munsi y'ukuganza kwiwe? Uravye ubutumwa Yesu yigishije Matayo 6 gushika kuri 7, ivyo bice 4 ni 3, 5, igice ca 5, ca 6 n'icindwi. Matayo atangura imbere gato mu gice ca 4 avuga ko Yesu yagendagenze hirya no hino yigisha, avuga ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Yesu yigishije ubwami cyane kurusha ikindi kintu cose. Naho hari gihe ivy'ubwami bw'Imana bitavugwa cyane, usomye mu isezerano risha urabona yuko vyari bigize igice kinini c'inyigisho za Yesu. Ubwami bw'Imana yaje yigisha ubutumwa bw'ubwami. Hanyuma iyo tuvuze ubwami tuba turiko turavuga umwami aganje, tuba turiko turavuga n'abantu bari munsi y'ukuganza kwiwe, les sujets. Hanyuma muri ivyo bice mpejeje kuvuga
yaratanze amategeko agenga abanyabwami. Yarageze n'igihe mbere aravuga amategeko Mose yari yahaye Abisirayeli, arayahindukiza arongeramo ikindi kintu. Muramaze kubona ivy'amategeko ko hagera igihe amareta agahindura amategeko ya kera, mugabo bakaguma bisunga amwe ya kera, bakavuga ngo twisunze itegeko inimerizi nizi ryo muri uwu mwaka, bagaca rero babona gushiraho intangamarara y'itegeko rishasha, hanyuma bagaca barivuga. Yesu no yarigeze kubwira abigishwa biwe abo yariko arigisha ico gihe muri Matayo, muri ibi bice bitatu mpejeje kuvuga, aravuga ngo mwarumvise abakera ko babwiwe ngo mugire uku nuku, ariko jeho ndababwira ngo. Yasubiyemwo amabwirizwa, amategeko Mose yahaye Abisirayeli. Abariko baramwumviriza kijya gihe bari basanzwe bazi Mose nk'uwatanze amategeko Abisirayeli bagendera ko gushika muri irya myaka ya Yesu. Baramwubaha nk'uwabahaye amategeko, umulegislateur. Yesu avuze ngo mwarumvise abakera ko babwiwe ngo, ariko jeho ndababwira ngo, yaje nawe yerekana ko afise ububasha bwo gushiraho amategeko. Ahubwo yerekanye ko ari hejuru ya Mose, kuko uravye ukuntu yaciye abivuga yarabihinyanyuye. Hari aho yavuze ngo ijisho kurindi, iryinyo kurindi, iryo ni itegeko riri mw'ibwirizwa, mabwirizwa ya kera, ngo ariko jeho ndababwira ngo mukunde ababahama, musengera ababanka. Nta muntu ashobora guhindura amategeko yashizweho adafise ububasha bwo kuyahindura. Yesu n'umulegislateur ari hejuru ya Mose, kuko Mose yakiriye ry'amategeko ayahawe n'Imana, siwe yabirondeye, siwe yavyiyumviriye. Ariko Yesu nk'uko Toma yamuvuze hano, ni Imana ubwayo. Nico gituma afise ububasha bwo gutanga amategeko mu bwami bwiwe. Nashaka ndagutera intege, ibi bice bitatu vya Matayo, igice ca 5, ca 6 n'icindwi, nivyo tuzoshira kw'inguvu muri kano gace k'izi nyigisho. Inyegu za Kristo. Mbega abari mu bwami bwa Yesu, ko ari umwami, abari mu bwami bwiwe basabwa iki? Bagengwa n'iki? Barangwa n'iki? Nimba turaba Kristo, nimba turabigishwa ba Kristo, turi musi y'ukuganza kwiwe. Kandi kizogaragaza ko twabaye abizigirwa nuko twubahiriza amategeko agenga ubwami bwiwe, nuko tubaho twubaha ico uyu mwami wacu yavuze, ivyo yayigishije, ivyo asaba abamwemera bose kugendera. Mwami wanje kandi Mana yanje. Iri ni ijambo ryiza ndakwipfuriza nawe kubamwo, kwatura, kwemanga ko Yesu Kristo ari umwami kandi ari Imana yawe, hanyuma ucuheraho nyene wumve inkurikizi z'ukwatura ivyo bintu. Ndagushimiye ku mwanya wafashe ukurikirana kino kiganiro. Nkuko uvyumva yari intangamarara, nditeze ko tuzobandanya tuganira mu biganiro bizokurikira, aho tuzoja mw'idonido ry'ukubaho nk'inyegu za Kristo. Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza, ugire umunsi mwiza canke umugoroba mwiza bivanye n'amasaha ukurikiraniye ko kino kiganiro.